murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri. Ukuba umuntu mwiza oya nukuri ivyo ntibabesha. Umuntu mwiza nabwira uvuga nkaho gakade ariko ndakubaze gakade gipiye mu muntu mwiza gute n'amabi yakoze oya ye ivyo ntawo bihakana ikosa yararikoze mbe ndakubaze gakade uraza abantu bapfire muri burya bwato aba bajene bakaca baza ngo mama ngo tumugirire igongo. Vyahavuye bigenda gute? Mbombo Sa reka genda ubaze uko bimeze ntitwave twishinga kurindira muganga kumbe kabaye oya kadide nakabaye bariko baramuvura none ko bitevye kujya kuntu yahema nabi jewe vyanteye amakenga n'ukuri ahubwo kadide ugwaruka dufise ngaho rusange rurimwe badakomeye mu mutwe kabisa ariko uribaza ni gute yagiye kurara mu mvura ziko afise amagara yahungabanye yashatse kwifatanya n'abandi oya nta kwifatanya n'abandi burya iyi myiyerekano y'urugwaruka iranyeretse ikintu gikomeye cane barakundana babana n'ukuri oyaye bakundanira mu mafuti ariko urabona kadide urabona ukuntu banyambitse ibara urazi ko batayindi nkuru iko iravugwa atari no gwaruka uruvyukira ukagobeza kuri komisari turabona iciza kinyegeje inyuma y'ibi nta ciza kinyigije bombo sa ni ryari baheruka kubona urwaruka rw'abaseruko n'abarengero bicaye hamwe baharanira inyungu imwe oya sivuga kabisa kade message yabo ndayumva bashaka kwerekana ko bashikiye kandi bakunda gipa umugenzi wabo ico kintu kirakomeye rero mbombo uvyemera kirahambaye we ndashaka mugo buryo bakoreshije nibwo ntemera na gato none gakade nkwitunanye kwa muganga yo cikanira ngaha yo bacunguye iki reka no kuvyatura ntibihavye byoshoboka nyene uca basara ahubwo ko basaba ko gipe arekugwa murekuremba oya soko bigenda hari ibindi vyaha vyari bwamwagiye kade sigitigira igitoci vyaha gituma umuntu arekugwa oya twe turafise amategeko mana vyaha dukoresha mbombo abanyororo bararutana gipe sumwono numuki raba ingene urwaruka ruriko rurasaba ko arekugwa abarengero abaseruko bose nico cifuzo bafise vyerekana rero ko ari intungane kade mareze manana hamwe handitse ko umunyororo wese afise bamwiyumva mwaca arekugwa kuko twebwe tumusomera icanditse guhe n'icayagira ego ivyo ndavyumva aho gabo rero raba uko ubigenza umureko uti rero kade gipe ndamushira hejuru y'amategeko iweze iki kintu mbombo aba bana bemeye kurara mu mbeho atakuraba ngo nabaseruko canke ngo nabarengero ubwo uribaza jewe umunezero bimpaye nk'umukuru w'umutumba kade umunezero ntareka kugira mu gihe harabajene bangana nko kubashitse hamwe yamara naye nonda nakorera kubishobisho byaba biyumvamo ntaje akazi ko bakanani jewe nanka kubesha ukuri ndashigikiye rujya gwaruka n'ukuri uri mukuri gakade nta kuntu gipe yopfungwa co kimwe n'inkozi z'ibibi bibishe kandi wewe yihenze rimwe gusa kade ahubwo uranyibukije hari amadosiye y'abanyoro bigenje neza tumaze iminsi turiko turiga reka nja kuyaraba ntiwumva nivyo nariko ndakubwira n'ivya gipe navyo nyene uvyige neza umuntu yahanywa akihanura yarakwiye kurekurwa kade vyose n'amategeko ndabizi kandi ndashimye iyo ngingo cane nkizera ko izofasha kugabanura icuka kibikiriye mu kibano birashoboka wa muganga yakira wa muhungu araje hewe muganga turi hano umusore wacu mubona ameze gute zinama zurutapfanako n'akazi nukora basha nukora kweri iyo sije mbonye iraheze basha baraharira ukamenga ibyo tubasigurira nibavyumva cyamba babaye gute ega John burya ni wewe wazikweze kweri ugiye bariko bavuga ibitumvikana oya kweri burya iyo wemera ivyo abakisiyoneri bariko barakubwira asha ntitwari kuhateba ndakurahi iyi nami bayaheze kera ariko gacona kuva ryari wewe ushigikira ivyumviro biteye kubiri n'amategeko hewe ariko mushaka rero nimike nk'umwami wa izine canke John nta wundi ashoboye
atari wewe bariho oya kwe bariho kandi banatwara izine neza kunsumvya mwe mwabajije nde haro mwabajije aranga reka basha amatora sivyo duhamagare n'abandi bahiganwe aho ntangwane zoba twabaza abandi biki kandi uri ngaha John nkwereke ikindi naco urazi ibintu biriko birapfa kubera izini mazi imisi itagira uburongozi okay ba byinshi rero fasha rero gukonvenka abaje ba actionnaire sivyo itangazo risohoke abashaka gutwara izine baze bahiganwe sivyo ubutowa turongore neza none siko amategeko y'izina bivuga nivyo erega jenshi igikiye aba actionnaire John nta matora akenewe jera wayizine turamufise ni wewe nta wundi reka shayo ntambara reka shaco niyo ntambara yireke ndakubwira no kwihenda nkishiraho ingaruka nazo twoshora kugerera kwa iyi condo ntiwo koroherwa yasha noba ncanye umuriro ahi rusangi yo nayo kumara zose siyo reka bazovutsa amarure y'ibyo ndabizi hanyuma nibabona utwara neza bazoca banuma ariho gacondo je nimba wibagiye aho bana nabahaba urabagiye ko kantu kose katagenze neza kavyura ibikomere vya kahise ibaze rero nigeze jera tawa ntoyi reka shareka nukuri jewe nta matora nshaka ivyo ni wawe naho kwigumira kuko nibidutwara uburyo n'ingene twari twifitiye na bukeya oya condo oya ndijera wimfata kibanza nkuko icanditse kibivuga ico nkora coco no gutegura amatora hamaheze nkasubiza ikibanza ubundi jewe amategeko ndayubahiriza nuko mbona umenga ubu ntivyari bikenewe emwe birakenewe cane ibaze rero nk'abantu barenganijwe muri kahise kuca babona mbaye jeratawa ntoye bibyo uracanga ikomere ndavyumva ariko iki gacondo ibyo ntubikinishe kuko ibyo byababaye ko muri kahise bisubiriye bishobora kuvyura agatima ko kwihora umuntu mbere yo kwikingira ivyo navyo wumva gacondo asha urantsinze nga ico womenya coco nuko John wewe utitoje sinzotora none udatoye niwe uhomba condo yego kuko wawiyimye uburenganzira bwo kudesida ku burongozi bwawe ivyo urabizi atari gipe canke wewe John nta wundi jewe no hijwi ryanje ndakurahiye reka shari izine ndayitunukiye imyaka myinshi nta wundi usha kumenya ivyayo nanje gacondo nk'imvukira yo ngahi rusangi amagorwa yose yagiye arisubiriza mu bantu ndaza aho yavuye singomba gukora ibiyagarukana erega mugabo nivyo byumve nivyo amatora urumva ni kimwe mu bituma zanjyane ziri mu baseruko n'abarengero bamwe bamwe zo kwikeka karenganyo naho katari ziwama nivyo ndabaramukije amahoro mwese nongera ndabaha ikaze mwese uko mungana hano iwacu ariho n'iwanyu rusange amakubo batanzi nitwa Kadedera de Gula nkaba ndi umukuru w'uyu mutumba wacu w'irusange nk'uko mubibona sinaje kubakira jenyene ndi kumwe n'abajejwe umutekano kugira ngo mwiyumve ko mwakiriwe na mwebwe mu mutekano ntarandiriye rero ko benshi mwarurijwe n'urugendo nagira nsabe kuri ruriya ruhande haje abafise imiryango bashikiramo muhore mwumvirize hanyuma kuri uruhande narwo haje abatagira aho bashikira umunyarutse rero urakoze hanyuma abavyeyi muri abo bana ntihagire uzimiza umwana murabona ko muri benshi cyane Kade amahoro cyane amahoro supe amahoro neza ndagushimiye abantu bacu mwatugarukaniye
bashe henga umengo bashitse mwijuru none urafise abawe batashe muri abo harimo agasengeza na kanjesha kitwa muti mu ntambara karokotse ariko konyene nije gasigaranye uvuze ngo yitwa muti yego ntawenzi none nufise liste ngaho hamagara ashamfasha yewe gaye supe hamwe no hamagara umwe kwizina tworaraha yo ni benshi cyane sinobivamo none ga ntuze ndamutora gute muri risinzi ry'abantu naho nosemerera sinibaza ko konyumva kuko sinzi nuko nijwi ryanje yoryumva nukuri yo muri iryo sinzi ry'abantu barimwo ga ntuze mfasha supe tembereza amaso urabe muri abo nibaza ko umubonamwo kuko nababwiye kwaho hahagarara ufise ahasha emwe nukuronderera agatete kururo mu musenyi w'ikiyaga nukuri mutinda muheruka ari umwana muto cyane ndazi uko asa ariko uko areho ubu nawe notora mama iba ni gani jurondera muti ni wowe ariko ni jewe muti yo nikamuti nyene yemwe yo nkaba nari nabonye kuri wewe uhagaze imbere yanje yo sinari nakumenye warabaye gasongo yo Imana ishimwe ko mutoranye yego nukuri yo azoca biwawe rero yego ubu niwe byose byanje niwe data niwe mama niwe muryango sigaranye mana ahanyere ndatashira usanga oya sinavyemera siyo eweje ingene wanze yo muti uburungiro bwarakuzingamitse mwana ingo tugende Big isa amahirwe wowe umugore wawe azogira nuko utatovuza ingoma aje kubika garutagara kurukundo mbona ukunda umwuga wawe yumvire urose uri muri concert kandi uriko uravuza ingoma mama weruta shakuze wo warakibaye dak rero bazi none nk'ivyo vyimvira gute vrema ujya mbize takobazi jewe ntabarumbwire urabe ingene ugenda wahenda uriruka kandi ari umushefu cyangwa ugende bukebuke hari ukenje gutanga udashitse yo friza man umuridire ategerezwa kwerekana example umva guterwa rero si one love kabisa abona utanyarutse nasha ndagusiga ngaha mu nzira waho turatewe noneho dutekwa nande bijamo ivyo mbona nivyo ubona tunyike je ndabona kuva imodoka z'igipolisi yalo nubona ko peraka ari zibuhumbu wewe ikaragunda hepye ngiye kwinyegezanya jewe ndagiye karaba rutawufashwe n'ibiki none igipolisi kimuhumura kije kurondera wewe ati jewe gusa uzagira afashwe muhumura ifasha akakarere kose we nubona ko bahagurukije amakambi yose yari kwabo kumurango ndafibona wewe none ruta we kutuvanye muhira dutekanye tukajana muri karaoke ayo makuru yuko dutewe na muhumura uyakuye yakakanye uzogwa mu mitiki iyo wishinga gusa ndikumvise n'amakuru ibimaze byize bivugwa ndavyo kumvise ngibi noneho birabaye ibiki bimaze imisi bivugwa ko muhumura igomba gufuta umutumba wacu wose rusange urabona ingene waruneye ubwoba vrema ivyo nivyabihuha wirirwamo nta kindi bihuha udaga ivyo bintu kuragira big ibihuha gute kandi protote bakizi ba nabi bavuze izi gushiye impande ubona ruta umviriza ruta tudabo ziduciye impande mwotse zugaye tutabona bari ndani ivyo wababonye je nababonye nibo baje gutera no kunyaga ivyo byose basanga ngayi ku mitumba yacu yose ngayi rusange nta kimwe basinga wewe ni bakuruze gamani nyene nabonyemo na plaque zino rusange aho mukuri numariritse numariritse urazi ko nagumye magaze wo wabunze nabunze ijya kumvo yarimo plaque zimuhumuro ni zini rusange none rero sinahuye neza ivyo ari byo umutima wazwe kunja mu kanwa narinzi ngo birabaye ureke nibihuha ndagarasha si one love vrema na gato kunca umutima pour des histoires zo ku marezo sociaux none bigijamo ndakubatse nimba tarabagizi ba nabi batwinjiranye zijya modoka zose zarimo bande
mbega ubwoba mu kurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nk'uko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe dufatiye ku kiyago ca mbombo na kadede mbega n'ikihe cigwa mukuyemwo. Intererano z'uno musi reka tuzihere kuri Thierry Nsengiyumva wibugendana mu ntara ya Gitega ati cigwa nkuyemwo nuko Gipe nubwo yari umuntu mwiza ati yarazwe na benshi ko atakibi yokora ati vyaraciyemwo aragwa akoreshwa ikibi atariko yagumanye bwa butwari kugeza we nyene arijana kwemerera icaha ati ubwo butwari ni bake babufise ati ico twomenya nuko kugwa si bibi atariko kugwa ntuvyuke nivyo bibi. Undi munywanyi yatwandikiye ni Eloge Ndayihimbaze wo mu ntara ni komine ya Bururi ku musozi wa Kabuye ariko ubu akaba twumviriza mu gihugu ca Zambia yagize ati ni vy'ukuri muri iki kiyago twotahura icigwa gikomeye na cane cane twebwe ugwaruka ati birakunze gushika umuntu yari mwiza mu kibano bikarangira ko zibidakogwa ati bivanye n'inyungu za bamwe n'abandi twebwe tubona ko arabubahwa kuri twebwe ati biradusaba ko dushishoza ivyo bamwe n'abandi badusaba gukora ati bishoboka tukanahanuza ati ubundi hari aho tuzosanga twaguye mu ruzi ikiziba. Irakoze Thierry avuka mu ntara ya Muramvya muri zone Bugarama akuno musaka bari ngaha mu gisagara ca Bujumbura akaba yiga muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'ubuganga yagize ati numvirije ikiyago ca kadede na mbombo ati rimwe na rimwe hari abajejwe umutekano bashira imbere gukurikiza amategeko batarinze kwisunga kuri ati kandi batarinze kubaza mu kibano ko umuntu yoba yitwara ati rero umuntu arashobora gukora ikosa bivuye ku guhendwa ati naho ku rundi ruhande hashobora kubaho wakoze ikosa ariwe vyavuyeko. Ernest Ntakirutimana nawe ava ku mutumba wa Karonke muri zone Minago muri komine n'intara ya Rumonge yagize ati icigwa nakuyemwo nuko kahise kadusigiye vyinshi aho usanga hari abakozi bibi bivuye ku babahenze ngo nuko babakurira canke barondera inyungu zabo ati bagahenda ugwaruka ngo bashike ku ihangiro ryabo ati vyari bikwiye ko tuva hasi tukavavanura n'uwo wese yo kwifuza kuduhendahenda adukwegera mu cango niho tuzoronka amatungo ati tukiga kurya ivyo tubiriye akuya. Reka intererano z'uno musi tuzirangirize kuri Murengera Ntwari Alfred ava mu ntara ya Cankuzo ibuhumuza aho yagize ati mu kiyago ca mbombo na kadede ati cigwa nkuyemwo ati ubwa mbere mbanze mere kumwe butse uvuga uti ukora neza ukayisanga imbere ati nivyo naho Gipe atocare kugwa ariko numugira neza ataravye ico apfana n'uyu cankuriya ati kandi burya no guhendwa yarahenzwe na cuma ati kandi burya nawe yarokotse mu bandi ati rero bigaragara ko yahenzwe. Reka intererano z'uno musi tuzigarukirize ngaha tubonereho n'akaryo ko gusaba imbabazi mwege mwese mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato ubu naho niwa mwatubasomera akabazo ku gice muheje gukurikira akabazo naka gakurikira mbega akarenganyo karashobora kuvyura ibikomere vya kahise sigura. Ndasubiramwo mbega akarenganyo karashobora kuvyura ibikomere vya kahise sigura. Akabazo murakumvise mukaba mufise ico mushikiriza mutwandikire kuri ya nimero mumenyereye ari 61 ubusa 9 eka nawe wifuza kwironkera igikino murikira ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikire kuri nimero 61 ubusa 9 duheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cagice c'amajana 890 muri gwa kurikirana igikino murikira ukuri murakoze naho mundwi zokurikira. Cari igikino murikira ukuri. Murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.